abantu b'Imana, abandi baragiye twahorana, abandi bamwahorana baragiye, niwe usigaye, niwe twitangira imbere rino mere bosayiri, uzogira iherezo ryiza. Murakoze. Nitwa Ndayizeye Pardon, nkuko mwavyumvise mvigishiha imakamba, hanyuma igishiha muhira aho nkora bose barabamukije makirizo ntasho. Tugiye gusoma amajambo y'Imana yanditswe mu cete Paulo yandikiye Timoteyo ca kabiri igice ca 4. Majambo tugiye guhereza ko Timoteyo, cete ca kabiri Paulo yandikiye Timoteyo igice ni 2 hamwe n'umurongo wa 6 niho tugiye guhera, tugiye kurangiriza igice 4, turahera ku murongo wa 6. Dusome. Ariko jeho, kuko jeho n'ubu ndiko ndasukwa nk'igisukwa ku gicaniro, igihe cyo gutambura kwanje kirashitse, nagwanye intambara nziza, narangije urugendo, narazigamye kwizera, ibisigaye mbikiwe igitsibo cyo kugororoka, ic'umwami wacu umucamanza agororotse azoma kuri wa munsi. Kandi si jewe jenyene nzogihabwa, ariko kandi n'abakunze kuzoseruka kwiwe bose bazogihabwa. Nayo majambo Yesu nabahezagire cyane, Yesu nabahezagire. Kandi tugira turangize aya miga yacu, nagira nsabe atari abafise ibikorwa byinshi mwihangane gato, mwihangane gato, turabizi gikorane mu nsozera zacu ingene vyama bigenda. Ijambo mfise ni ijambo rivuga riti Imana yacu nishimwe. Yesu ashimwe, Yesu ashimwe. Ni ijambo ry'iherezo ryiza ku muntu wese ari hano. Niyo majambo mfise. Hano Paulo yaramaze imyaka myinshi ariko arakorera Imana, hanyuma rero hacaragera igihe arabona ko igihe ciwe cyo gusozera urugendo kigira gihere. Aca aravuga ijambo rikomeye, nagwanye intambara nziza, hanyuma ndabikiwe igitsibo, kandi si jewe jene nzogihabwa, n'abakunze uguseruka kwa Yesu bose bazogihabwa. Ngira nsozera urugendo, niko Paulo yavuze. Ndabizi bose bagukoranye igikorane nk'iki, abavyeyi bacu bose bagukoranye igikorane nk'iki. Ndizera ko tutogaruka dukwiye, ndizera ko abaje batogaruka bakwiye. N'uyu mwaka ntiwohera bamwe badasozereye urugendo rwabo. Yesu nashimwe, Yesu nashimwe. Hari umugani nakuze baca uvuga ngo uwago ntanuka, ugiye gupfa ntanuka. Murashobora kuba mwicaranye, murashobora kuba mugendana. Nagira mu gusozera kino gikorane ndabasabe umuntu wese azotwitangira imbere azogira iherezo ryiza. Muze mugire irangiza ryiza ry'urugendo rwacu.
bantu b'Imana, baririmbyi, basenzi, abaruye mu gikorwa c'Imana, ab'Imana izoshima kwimbura, ab'Imana izoshima kujana muri paradiso mu buruhukiro bw'abera. Ndabipfurije iherezo ryiza abantu b'Imana. Bakozi b'Imana bari inyuma zanje, ndabipfurije kuzorangiza nka Pawulo. Yaravyumvise mu mutima ati ngira ndangiza urugendo rwanje rugeze ku mwisho. Ndavyumva mu mutima ko rugeze ku mwisho. Nagira nsabire, nongere nsabe, nongere nanje nisabire bakozi b'Imana bagenzanje, ndabipfurije iherezo ryiza. Ndabizi ko n'umwaka utohera mutaduhamagaye ngo tuje kubafasha guherekeza, ariko ndagomba ko tuzoheza neza tugasoza urugendo rwacu amahoro. Ndabipfurije gupfa urupfu rutazazanye. Hariho impfu zizazana, umuntu ukayoberwa yagiye akazimangana. Reka nsabe Rabaraido tuzorangize neza, tuzoheze neza, tuzoheze nka Pawulo mugenzi wacu. Ndazi ko twarusha, ndazi ko amagarage twagize ari menshi, ndazi ko twanswe kenshi, ndazi ko twatanguye imishike myinshi, ndazi ko bigoye gutangura umushike. Nari maze imyaka 3 muri Zambia, narabonye ngiye gutanguza muri province Chibombo, narabonye umushike icumaze. Ndabizi ko mwagwanye intambara nziza, ndabizi ko benshi bagwanye mu bukene, ndabizi ko benshi bakoreye mu bukene no gukehanirwa gukomeye. Haleluya! Ariko nagira mvuge imbere ko dusoza igikorane, Imana izoduhe guheza neza, Imana izoduhe kurangiza neza urugendo rwacu. Rabaraido. Haleluya! Nagira nsabe abapfakazi, imfuvyi, abakuriye mu ntambara zikomeye, n'ubu mukiri muri zo. Reka tuvuge nka Pawulo, ndangije urugendo rwanje amahoro, ibisigaye mbikiwe igitsibo cyo kugororoka. Rabaraido. Imana itubikiye igitsibo cyo kugororoka, Imana itubikiye ibitsibo bitandukanye. Ndipfurije umuntu wese yagumije umusaraba, ndamwipfurije muri soza k'igikorane. Uzorangize neza muntu w'Imana, uzorangize neza muntu w'Imana. Ndazi ko benshi mwasenze, ndazi ko benshi mufise amasezerano menshi, ndazi ko benshi mwavuganye n'Imana, ndazi ko benshi mwagize ibihe vyiza mu Mana, ndazi ko benshi mwagize amageragezwa atandukanye, ndazi ko benshi mwatutswe mutaye imiryango yanyu mukaza mw'ishengero kuzura mpemu yera. Ndabizi ko benshi mwaciwe mu miryango, ndabizi ko benshi mwaswe impuzu mwari mwaraguriwe n'abavyeyi, ndabizi ko benshi mwahaswe gutemwa n'ibipanga, ndabizi ko benshi mwagombye kwicwa. Ibyo ndabizi ko bagakiza, ariko rero haleluya, Imana izogo kurangiza neza. Ibyo byose ntaco bimaze, ariko igihe kimaze, reka dusabe Imana izoduhe kurangiza neza. Amen. Haleluya. Haleluya. Mesia. Haleluya. Haleluya. Nigeze gukorana n'umwungere umwe, nagende bawuturoro dukeya, nigeze gukorana n'umwungere umwe. Hanyuma rero acarambwira ati pasiteri, hari ico wonsaba nogenda ndagufashije. Ni uri kuja hehe? Hari hasigaye amayinga 2 ngo arangize urugendo. Njanamubwira reka duretse kunsengera, ngwego nzogikora, bogiye gufata umwanya muri no misi ngo nzogusengera. Hanyuma heza amayinga 2 ku munsi wa Mungu mu gatondo acarantelefona, acarambwira ati pasiteri uri hehe? Ndi Makamba muhira. Yari umuntu abigishiha,
acarambwira atewe urugendo twofatanya ku munsi wa mbere ntituzoba turi kumwe, ntuzoba wagihega pasiteri, ngo jewe ndafise urundi rugendo ngo rwubutse vuba, ngo umushitsi notwaye ngo urazoca umutwara, ngo hari ikarusi, ngo jewe mfashe urundi rugendo. Aho hari mu gatondo ka kare ku mugoroba nca numva umuntu aranterefonye ngo pasiteri nakararangije, ngo aho wamubonye ngo ararangije. Imana iduhe kurangiza neza, dupfa urupfu rusobanutse muri sengere. Gupfa ni kimwe, dupfa imvu zisobanutse. Haleluya. Undi mukristo yitwa Kabura Francine acaraza hari mu 2013, aca rero arambwira ati pasiteri bamuzana ku Nderutso, aho nakorera hariho centre de santé, aca muzana ku Nderutso, aca arahamagara ati mpamagarira pasiteri, baca barampamagara ningoga aca ndaza, nja ndamubaza nti Maki Francine, aca arambwira ati jewe saa 6 ku Kadomo, wamengo n'umusazi nzoba ndangije. Yabaye uwa mbere Imana yabwiye isaha yo kugenderako, cyangwa ati saa 6:00 nta n'igifaransa cy'idirazi nzoba ndangije urugendo, kubera nari mfise abashitsi harimo nabungere. Nja ndamuga nivyo hayovuga ati nabyo numvise, nimumuvure babaganga muyase muvure. Hanyuma rero teragiye mu bikorwa, hanyuma nja mbona gatoya umengo haheze umwanya mutoya, saa 6:00 nja numva raje kumamagara pasiteri Kabura Francine arapfuye. Epo nyandaraba isaha saa 6:00 Francine aragiye. Nja ndabaza ndigana bonza n'amakaye y'isha 10, numva mu mutima ndiko ndabihamaga, nzana amakaye kigira 10, baca baranzanira. Nja ndaraba aho yari yanditse, nja nsanga cya 10 yaratanze ararunda. Yesu adufashe cyane, Yesu atugire neza. Nja nabwira nti oya zana igishiha, twatangwe kuba ku rusengero. Hanyuma rero nditegereza nsanga yarakoze, apfuye mu kwa kabiri, yashikije mu kwa gatandatu. Ndamubwira nti zana ikaye y'imperezo, nsanga yaratanze, yashikije mu kwa gatanu. Ndabaza n'ikindi sindiga byako biragenda, nsanga yarakoze. Mugabo ijambo yambwiye imbere yuko ansezera, yambwiye ngo pasiteri ngo nyigishije kuva mu y'abana, ngo nta na rimwe ngo wigeze ngo uduta, ngo gubye utwigisha, ngo rero ngo sinogana ntagusezeye, ngo ngira ntahe, ngo ngira ndangitse. Yapfuye afise abana babiri, ntawo rutinya. Yesu agombye kwimbura, yimbura wari wo wese. Ndabipfurije iherezo ryiza, ndabipfurije iherezo ryiza. Wona sanga abeshi mushika muhamba, ico nikizobatangaza. Ibikorane nk'ibi byinshi vyama bikurikirwa n'Imana ishimye, kuko iyo abantu baje mu gikorane baratunganya neza, bagatunganya utuntu twose. Imana yari yaratevye kubatwara, bashitse ahantu ho gutunga ikacimunyakura ngo ntasubireyo. Niwatwitangira imbere rino mere bosayiri, uzogira iherezo ryiza, uzogira iherezo ryiza. Pawulo avuga ngo ndarangije urugendo rwanje amahoro, avyandikira inshuti yiwe yo ku mutima. Ega ari abo ku mutima, ubwira ibanga rya nyuma. Ndarangije Timoteyo, ndarangije, ndahejeje. Mugabo uzumenye mu minsi y'iherezo hazoba ibihe bigoye. Ahejeje kumwibira ibanga, yaciye avuga ngo ndarangije urugendo, ahejeje kubwiriza mu gihe cy'iherezo. Yesu abahezagire cyane. Bakozi b'Imana twabanye muri iyi minsi 3, abazotwitangira imbere, safari njema, ariko muzorangize neza, tuzokubishinga ntahe vyiza. Madama asezere ati njewe twarahejeje, abana ati nta ngorane papa, ababaye ati nta problem, hirya no mwishenge ati okay, ukamara gena nkaba. Imana itugire neza.
amen, amen, amen. Ndafise ubwoba ko uyu mwaka utazorangira tugikwiye, ariko muzoduserukire neza, muzoheze neza. Haleluya, haleluya. Yesu adufashe cyane. Niwananga kugerayo uzumbwirira bariyo, ati n'inyuma bariyo baracari ku rugamba, yewe niwa baracari ku rugamba. Amen, amen, haleluya. Uwundi munsi umukenyezi umwe mu bakristo ndayifise yitwa Virini, hanyuma arateguza indirimbo yo mukontagita, arateguza indirimbo ndamubona yavuza igitari ciwe, nta muntu yakivuza, nta n'uwasohoye kukivuza. Yari yarabwiye abana baramucongera utugwengeri, udupfundikizo tw'amafanta baraduconga, baca baraduturira. Yongera afata umwica w'ikinga n'icupa ry'ifanta, batanguye bagashirako ibitari, ngoma muryoshe mwebwe mushireko ivyo byose, amahogani, amamigisere, wewe yaca atangura ivyo mwemuvuza byose ibyo mushaka. Bari baramubuje ngo reka gutoba, ati igitari Imana yakimpaye ndi kumfiro, Imana ishanzura icimbwira ko nzoririmbira Imana n'iki gitari. Yaciye azana icupa ry'ifanta n'umwice, agaca avutse, apfuye nta wundi yasubiye kukivuza. Aca arababwira ati bakenyezi, ngira nteguze iyi ndirimbo, muzobwire pasiteri azobaha umwanya muzoyiririmbe igihe nzopfa. Hari ku munsi wa Mungu basohotse barayiririmba, ati mwumva ari sawa? Ati ni sawa, subiramwo muyimenye neza, nta makaye muzamufise, muzoyiririmba ku mutwe. Barayiririmba, mu nyuma ati ni sawa, ati ni sawa Virini, tuce ku yindi burice. Ati okay, ati ndimana bako bateguza cyane. Yari ku munsi wa kane twari ku maziko ya Virini. Hanyuma rero baca barambare bati ewe ga, hari indirimbo yatubwiye tuzomuririmbira ku maziko, kandi yatubwiye kuzoduha umwanya, nimuyiririmbe basha. Natafise Bibiliya ngo mavuga ijambo ry'Imana, ndi tuyiririmbe. Barayinihiza, barayiririmba, barayikocora, urumva ko bari bayiteguye. Hanyuma rero abantu bose bararirimbuka, n'ibitimba ibitari bizi kurira abantu bapfuye byararitse. None rero abantu b'Imana, abandi baragiye, twahorana, abandi bamwahorana baragiye, niwe usigaye. Uwundi munsi uwundi mugabo yahuye n'urupfu, aca ararubwira ati mutama ntunge, ati gomba ndakwisabire akantu, uzombwira umunsi uzoza kuntora, ndazi ko ufise amanya amatara ukundi ufise, uwekenya bose ndaje ngaho uzohava umekenya. Ati rero ndakwinginze uzombwira umunsi uzoza kuntora. Nagwa ati nzokubwira, ko bisabye nzokubwira. Yo aja abona umugore arapfuye, aja abona umwana arapfuye, aja abona umwuzukuru arapfuye, aja abona nyina wiwe arapfuye, aja abona senge arapfuye, aja abona mwarimu arapfuye, aja abona pasiteri arapfuye, umurongozi wa korale arahise, aja abona n'abandi baragiye, aja abona umudiyakoni kazi kanaka aragiye, aja abona mwarimu kanaka aragiye. Hanyuma araheze nk'imyaka nk'itanu, aza yumva ngo hodi kugutora. Ateka navuze ko tutovugana,
ruca ruramukankamira ngwe ngo ntwaye mama wawe na papa wawe, nkatwara n'umugore wawe, nkatwara n'abana bawe bamwe, nkatwara n'abo mvukana, nkatwara n'abo muri korali n'abo mu ishengero, na pasiteri we nkamutwara, wari uzi ko nsigaje nde? Ukira waryesuye. Niba ubona abandi bariko barapfa muja ku maziko, nimujeyo nimumbaze, ariko umenye ko ruriko raguha message, ruriko raguha information. Nitakuja nzohava nza na wewe, ruriko rakumenyesha. Umenye rero ngaho umwansi yahejeje kukumenyengesha ko agira aje kugutwara. Emwe ndabifurije iherezo ryiza, muzorangize neza washe. Nsinzo kurondera ngo ndakubure, nawe ntuzondondere ngo mbure. Nta bindi, naho twokwitwa abapasiteri, tukitwa abakozi b'Imana bakomeye, tukitwa abantu bameze kuriya na kuriya, intsinzi y'umugororotsi n'umukozi w'Imana nuko iherezo ryiwe riba ryiza. Yesu nabahezage cyane. Ibi byose twitwa, Imana yarakoze kudushariza, Imana yarakoze kutwita uko turi, Imana yarakoze kudukura mu vyaha, Imana yarakoze kuduhamagara umuhamagaro wera wo gukorera Imana, tugahamagara abandi bakatwemerera, tukabwira umuntu utihane akaca yemera. Cyo ni igitangaza gikomeye Imana dukorera, lakini pamoja na hayo Imana izoduhe kurangiza neza, Imana izoduhe kuza neza. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesu nashimwe, Yesu nashimwe. Imana iduhe kurangiza neza. Ngize iminsi mbura abagenzi benshi, ece buri nagiye numva hariya muri Tanzania bambwira bati naka yapfuye. Mugabo baca bambwira bati haciye amezi abiri hajya amarira yahetse, baca bazana umukobwa umwe acazana umwana aza yaracutse, ngo mwavuze ngo naka yagiye mw'ijuru. Nawe yasa natwe twe turi ngaho imbere, ngo mwavuze ngo naka yagiye mw'ijuru. Bati nibiki tubwira ivyarivyo, tubwira ivyarivyo. Ngo jewe mubona narasubiye kugaruka mw'ishengero, ngo uyu mwana ni gwiwe. Bati po mw'izina rya Yesu mbona ko tumenye gukemeye. Ati mw'izina rya Yesu. Raba agashusho, kuraba fotokopi yari ibeshe. Emwe murangize neza, Imana izobaye guheza neza, Imana izotugobotore hagati muri aya mageragezwa, hagati muri ibi bintu bitubangamiye, itugobotore hagati muri rishari n'inzigo, hagati muri aya manyama y'abantu, hagati muri urubukene, hagati muri uku gukehanirwa, izotugirira akagongwe, itugobotore, iduhe kurangiza neza. Haleluya, haleluya. Bande bifuza kuzoheza neza, nanje ndavyifuza inshuro nyinshi. Haleluya, haleluya. Naba ico kintu gusa, gwana n'ico kintu, ugwane ibindi byose umanza uvyirengagiza. Hasigaye tuze tuvuge nka Paulo, turimwo amaserumu, canke turi mu burengete, canke baza bahebuye. Ego Imana iziduhe kuvuga ijambo rya nyuma. Naka uzubandanya igikorwa c'Imana, naka twakoranye neza, naka wahora unsengera, naka wahora ungirira neza. None rero ndagusezeye, umwanya n'umwanya nzova mw'isi. Nabonye abamarayika baje kunyakira, hariho abahora batubwira mwenuko, ukaca wumva umenga wo kwipakiza. Yesu ashimwe cyane. Ukaca umenga bohava bapfundika ku kuguru kugira ngo muze kujana. Nabonye abamarayika baje kunyakira bambaye impuzu zera, nabonye baje kandi ndababona n'ubu. Naka ntabubona nga, nabubona n'ubu bari ngaha nyene. Umuntu agafyura amaso ugwaje akabura n'ikintu yobona, ariko nabo babonye naka teka nabo nabonye
ati jewe ndababona. Umwanya n'umwanya rero barashobora kunjana. Uzunderera abana, uzumuderera abana, uzumfashiza abana banje, uzungirire, undabire mama. Ego umunsi umwe mama ariko arapfa yarampamagaye, niga kure cane, acarampamagara acarambara ati mwana wanje ndigiye gupfa kandi ringa ntirihera. Ati rero uzokora iki niki, uzokora iki niki. Nari muri 5e primaire, naheruka kubona igitangaza gikomeye, naheruka kubona. Ego Imana yaheruka kunyereka, sinari bwabatizwe, yaheruka kunyereka ingene abantu bazokwicunguza amaraso yabo. Abo tumaze kubiyaga murimwo benshi, byinshi navyize ico gihe. Mbona rero ingene abantu basigaye mw'isi bariko baradaramika ngo bicunguza amaraso yabo, bacibwa amazosi. Narabibonye, ndabona abantu ingene barogose ku Mana Yesu, ndabona ingene abantu barogose ku Mana, bibagoye kwihanganira iryo geragezwa rya nyuma ryo kudashigwa kw'inimero 666. Ndabona ngene bijya biharuro bitatu bisa. Hanyuma mvyutse ndabaza mama, ninabonye abantu bagwana ngo nibabashireko 666. Acarambwira ati simwe mwize gusoma, nusome. Bama batubwira ngo biri mu vyahise Yohana. Ntiyarazi gusoma mama, mugabo yarazi iyo babisoma. Ashandungikayo njamera ku ntango, njambona ivyo byose nariko ndabona mu nzozi muri 5e primaire. Zamana biri muri ico gitabo. Abantu bazogogwa rabaraido, bantu bazocumukura. Nagira ndangiza ryashe Yohana 20 ku murongo wa 4 tuce turangiza. Mbona intebe z'ubwami, mbona abicara kuri zo bahabwa ubucamanza, kandi mbona ubugingo bwaciwe amazosi babahora gushingira intahe Yesu n'ijambo ry'Imana. Nibo batasenze ca gikoko canke igishushanyo caco, kandi ntibemeye gushirwa kw'ikimenyetso caco mu ruhanga canke mu kiganza. Bafatanya baba bazima, bafatanya na Kristo kuganza imyaka 1000. Abapfuye bandi ntibaba bazima iyo myaka 1000 itarashira. Uko niko kuzuka kwande kwa mbere. Aho ngira mvuge naha rero ndangiriza umutima w'umukristo ahgihema. Banyaruyigi mwese bakozi b'Imana, ngira ndangize kuri no murongo. Uri mu mugane wo kuzuka kwa mbere arahiriwe kandi nuwera. Urupfu rwa kabiri ntirugira ububasha kuba bameze batyo, ariko bazoba baherezi b'Imana na Kristo, kandi bazofatanya na Kristo kuganza imyaka 1000. Ndabifurije kuba mwizuka rya mbere. Abazoba barapfuye muzobe mwizuka rya mbere. Izuka rya kabiri n'urupfu rwa kabiri bazozukira umuriro n'ubumaramaye n'ibitetegwe, niko Daniel yavuze. Izuka rya mbere abapfiriye muri Kristo nibo bazobanza kuzuka, niko Paulo yabwiye abitesalonike. Abazoba mwizuka rya mbere barahiriwe kandi nabera. Urupfu ntirufise ububasha kuba bameze gutyo. Ndabifurije kurangiza neza. Uzoheza neza azobagirira ububasha bwo mwizuka rya mbere. Uzoheza neza afise ububasha bwo mwizuka rya mbere, ngo kandi arahiriwe nguwo nuwera. Mw'izina rya Yesu Kristo umunyanazareti ndabipfurije iherezo ryiza. Ndabipfurije iherezo ryiza kugira ngo tuzobe abo mwizuka rya mbere. Imana ibahezake. Mwami wacu Yesu Kristo turagushimiye kubwo uyu munsi tugiriye neza ku imbere yawe. Turagusavye kikintu kiranryoshe kiranezereye. Iyo umukozi w'Imana yakoze akarangiza neza, niko dusavye ntitwe dupfa urupfu rw'abanyabyaha,
hari uwundi muntu yitwa Baramu yavuze ngo icoma ngazopfa nk'uko abagororotsi bapfa, kuko iherezo ryanje rikazoba nk'iryabo. Niko yavuze naho ataratomoye neza mu bikorwa vy'Imana. Mugabo yaripfuze ico kintu, twe turacipfuje muri iyi minsi. Abariko batuvamwo bagende barangiza coma, bakarangiza neza. Urakoze Yesu kuvyumvise, urakoze kuri ku ruhande rwacu, tubigusavye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen.